atiri n'ivyagusa bimeze gute? Benshi baravuga nyene ko ari vyagusa, bavuga ko ababikira bigisha abanyeshure ku buntu, ariko suko bimeze kuko ishure kugira ngo ribeho rirakenewe n'utuntu dukenewe mu misi yose, ibikoresho vyo kugura, urumva twigishije ku buntu ata bikoresho vyoca bigorana. Ego nta mafaranga menshi dusaba kuko batanguje basaba 5,000 ku munyeshure kw'itrimestre, mu nyuma twabonye yuko abanyeshure babaye benshi cane cane mu vyo kubarira, bisaba amamashini, bisaba ibikoresho, ivyo inyuzi, ibitambara vyose, twavuze ati reka twunguruze dushire kuri 6, dushira ku 8, ubu twari tugeze ku 10,000 kuko tubona n'ubuzima buguma buzimba, urumva ntawo kwigira ku buntu kuko arakenera vya bikoresho, iyo batanguye kubikoresha bica bipfa bigasaba kugura ibindi. Hama mu ntango ego kubera mu Butaliyano ababikira baragira uko bashoboye bakarondera imfashanyo kugira ngo dushobore kuronka ibikoresho, no gushika n'ubu n'ababikira bamye bagira uko bashoboye kugira ngo abigisha abo bana bashobore kuronka agahembo. Bakunzi b'Amabayi Media TV turabaramukije, tubipfuriza ibihe vyiza aho mwese aherereye, mwaramutse mwiriwe bivanye naho mwese asanzwe aherereye. Rero nkuko mutubona ngaha twatembereye ishure riri ngaha, izo bimwe bita mu gifaransa CFP Mabayi Centre de Formation Professionnelle. Ubu muri aka kanya duhagararanye na bene iryo shure. Baramukije maze. Mwaramutse. Mwotwidondora. Je nitwa Mama Aline Ntangere, nkaba njejwe iki kigo c'ababikira, responsable warongoye ikigo c'ababikira. Mbega iki kigo c'ababikira citwa gute? Citiriwe sinzi kuvuga umweranda, sinzi ukuntu bakunda kuvyita, mwacitiriye nde? Iki kigo c'ababikira ni umuryango wa Benedictine b'Indavyi, umuryango wa bene Benedicta, kuko Benedictine ni Gifaransa, ariko ni bene Benedicta b'Indavyi, kuko watanguje umuryango wacu yavutse mu Butaliyano, ni ukuvuga ko umuryango wacu ukomoka mu Butaliyano. Ego, twaramutse tugendera ishure, batubwiye yuko iryo shure ari mwebwe mwaritanguje, sinzi ko vyo ari vy'ukuri. Ego cane, n'ababikira ba Benedictine b'Indavyi batanguje iri shure, kuko bashitse ngaha barabonye ko bikenewe kubera urwaruka rwinshi rwari ruhari rutahejeje amashure, benshi rero baripfuza kubandanya amashure. Umuryango wacu rero ukaba ufise iyo ntumbero yo gufasha urwaruka kugira ngo rwibesheho, rwongere rufashe nabo mu gihugu. Ego, mbega ico ciyumviro catanguye ryari? Hari mu mwaka wa ryari mugerageje kwibuka? Ngerageje kwibuka kuko ababikira bashitse ngaha mu 2001, ico ciyumviro bari bagifise kuko hariho urwaruka rwinshi, abana b'abakobwa baza ngaha mu kigo ishure ritaratangura gukora. Hama umubikira yitwa Natalia niwe yaza abafasha mu kwigisha kubarira, mugabo ishure ryatanguye nyazina mu 2011 niho ryemejwe, ubu rero rikora amategeko. Muriko muraraba intumbero mwatanguranye n'iri shure mumaze kuyishikako, canke hari n'ivyo mwarengejeko, canke hari aho mutarashika mwipfuza gushika? Ishure turabona ko intumbero twarishitseko, ishure ryarashoboye gushika ku ntumbero twari dufise, kuko iryo gufasha urwaruka kugira ngo rugire ico rwimarira, rwongere rugire ico rumarira abandi, turabibona kuko amashure agitangura abaza kuhiga bahejeje kwiga baca baronka ubuzi mu gutanguza, nk'ababarira basanga bafise amamashini, bize umuyagankuba nabo nyene wasanga bariko barakora ahantu baronka ibiraka, canke hari abaronse akazi no mu yindi ntara atari mu ntara ya Cibitoke. Hama uburimyi nabwo bahejeje amashure barashinze n'ishirahamwe bafadikanije n'abarimu, ishirahamwe ribafasha kugira ngo biyungunganye mu buzima bwabo. N'ubu rero abaza kuhiga murabona ko igisagara c'Amabayi cyuzuyemwo ababaririzi benshi nabize kuri iri shure.
Ego, hama hariyo abantu benshi bashobora kubona iryo shure bakavuga bati n'iryikirikira, mbega mu kurishinga biga kuri gusa canke murabarihisha muvuga muti hoba hari ibikenewe canke hari abantu benshi bakunda kubibaza ati ibintu vy'ababikira vy'abapatiri ni vya gusa bimeze gute? Benshi baravuga nyene ko ari vya gusa, bavuga ko ababikira bigisha abanyeshure ku buntu, ariko suko bimeze kuko ishure kugira ngo ribeho rirakenewe n'utuntu dukenewe mu misi yose, ibikoresho vyo kugura, urumva twigishije ku buntu ata bikoresho vyoca bigorana. Ego nta mafaranga menshi dusaba kuko batanguje basaba 5,000 ku munyeshure kw'itrimestre, mu nyuma twabonye yuko abanyeshure babaye benshi cane cane mu vyo kubarira, bisaba amamashini, bisaba ibikoresho, ivyo inyuzi, ibitambara vyose, twavuze ati reka twunguruze dushire kuri 6, dushira ku 8, ubu twari tugeze ku 10,000 kuko tubona n'ubuzima buguma buzimba, urumva ntawo kwigara ku buntu, ntawo kwigira ku buntu kuko arakenera vya bikoresho, iyo batanguye kubikoresha bica bipfa bigasaba kugura ibindi. Hama mu ntango ego kubera mu Butaliyano ababikira baragira uko bashoboye bakarondera imfashanyo kugira ngo dushobore kuronka ibikoresho, no gushika n'ubu n'ababikira bamye bagira uko bashoboye kugira ngo abigisha abo bana bashobore kuronka agahembo. Ego, mbega ishure ryanyu muba mufise abandi bantu munzi ubucuti bashobora kuza gusahiriza gufasha kongereza kwaho mwebwe muba mugejeje, bamwe bakunze kwita mu gifaransa aba partenaire? Ego cane bariho, cane cane abo bita Enabel batanguye ngaha bitwa CTB, nabo mu Bubirigi baza bashigikiye nyene imyuga, batanguye kudufasha mu 2019 gushika n'ubu bariko baradufasha mu kuturonsa ibikoresho, mu kuturonsa ibikoresho vy'ishure, cane cane ibikoresho vy'ishure no guforma abarimu, ko barabafasha cane kugira ngo ubumenyi bwabo buduge kugira n'ishure rishobore gutera imbere. Ego, mase hari abo muba mufise mwotera akamo tugatera urwaruka, abo baheba amashure ngo bagiye kwimba inzahabu canke bagiye kurondera amafaranga mu buryo bworoshe, barakeneye kuza kwiga umwuga kuko benshi ubu baragenda mu materiye yo hanze bakiga mugabo nta certificat baronka, kuko leta iradufasha cane mu kwemeza amadokima yacu no kongera no gusinya n'amadokima n'ayo ma certificat y'abana. Abana rero iyo bagiye mu banyamyuga kwigiraho nta certificat baronka, mugabo baje kwiga ngaha basohoka bafise certificat, n'uwoba ashaka kubahereza akazi canke ngo bagire ishirahamwe bafise certificat birafise akarusho cane. Bakunzi ba Mabayi Media TV, turabakengurukiye cane nkuko mudukurikirana, murabona ko twatewe iteka n'umuyobozi canke umurongozi w'iki kigo c'ababikira batubwiye ba Benedictine, iteka ntangire twagize kuri Mabayi Media TV. Nkuko twabibasavye, murarabe hariya mukinjira kuri YouTube, murabe ahanditse s'abonner canke subscribe, muce mufyondako, maze gufyondako muce mubona ahantu hari akakengeri nako nimugafyondeko, muce muraba handitse toute canke all, n'ivyaba telefone yawe iri mu Congereza uraba handitse all, yaba iri mu Gifaransa uraba handitse toute, kugira ikiganiro cose tuzokoma dugikora tugisize ku muzokwa mugisangaho. Nyakubahwa Marcel, reka tubashimire cane, ariko nimba hari ico muba mwumvise mwashaka gushikiriza nk'akajambo kanyuma k'agasene karugi mwashaka gashikiriza. Ego, natwe turabakengurukiye, umuryango wa Benedictine b'Indavyi Mabayi urakengurukiye namwe mwaje kutuyagisha. Ico nashaka gushikiriza nuko leta yoshika ku ntumbero yagize mu gusinya amasezerano yo gufasha iri shure mu kuturonsa abarimu. Ego baramaze kubikora, baraduhaye umudiregiteri kuva mu mwaka uheze w'2022, turafise umudiregiteri ahembwa na leta, ariko turacarindiriye ko impapuro zija mu buryo kugira ngo iyo ntumbero iranguke neza mu kuturonsa abarimu. Murakoze cane, reka tubashimire kandi nizere ko n'undi munsi tubakeneye muzotwemerera.
ego cane. nuko Imana ibahezagire mugire ibihe byiza. Amen. Namwe bahezagire. Bakunze ba Media TV turabakengukiye na mwebwe mubane mudukurikirana naho butaha.